isezerano. Haleluya. Ubutumwa nari nifuza ko buza gushikira abantu bose, ariko abadayimoni bagize ifuhe connection zikoze neza. Akumara ko atari antenne zishometse nabi, murabe connection kuno zogenda neza abantu bashika. Shaka kuba ari antenne mwabicomoye, murabe ngene bimeze neza abantu bakurikirana. Kuko ari Imana yambwiye. Nari nkeneye ko kintu Imana yambwiye. Abo dusanzwe bakurikirana ijambo ry'Imana bari hirya no hino, nabo bakurikiranira ijambo, ariko kumbure muri fata ijambo turaza kuribahana babaze kurikurikirana. Haleluya. Abanyamasezerano baca hano hagoye, baca mu ntambara nyinshi, baca mu bibazo byinshi, baca mu ngorane nyinshi, baca mu ruvugo rwinshi. Nubona abantu bakorana bakicara kukuvuga, bakicara bagakora inama yo kukuvuga, uzumenye yuko baruta, urabasumba, uri hejuru yabo. Bagakoranye inama yo kukuvuga, ntabwo uri umuntu asanzwe. Bakuvuga ibinyoma kandi bakubeshera, umenye yuko uri kurundi rwego, uri ku yindi ngazi yo hejuru. Birivuga ngo bene wabo na Yosefu baja kuragira kure cyane iwabo. Se aramubwira ngo genda uce kuraba bene wanyu. Ayo matransition ya cyane mu bakegeze ya matransition. Ara transition igumamo. Haleluya. Baja kuragira kure. Se aramubwira ngo genda urabe bene wanyu. Genda urabe bene wanyu ubashira utwo kurya. Ngo ategura umutsima, ategura impamba, aja kuraba bene wabo. Yara bakunda nubwo batamukunda. Abantu ni bakwanka, wowe ukomeze bakunde. Komeza bakunde, niyo soko yo gushika kwisezerano. Baramwanka kandi yarabizi ko bamwanka, ariko bakomeza kubakunda. Bivuga ngo mukunda abansi banyu, musabire ababahama. Kunda abansi, mukunde. Yakomeje kubakunda, abashira ivyo kurya, aja kubarondera. Ako ngo ageze ahantu bari, arabarondera babura, atangwa kuzimagirika abashakisha, kugeza igihe ahura n'umuntu. Haleluya. Kugeza igihe ahura n'umuntu azi yo baroye. Mana tugirire neza. Aramubwira ngo bene wanyu barimutse hano, bagiye runaka. Abasangaye, ariko ngo bamubona kiri kure. Bamubonye baravugana ngo nguriya Karosi araje, nguriya Karosi araje, tumwice turabe ko inzozi ziwe zizoba, tumwice turabe ko ivyo Imana yavuze bizoba. Nagenda kubwire naho bokwica, isezerano rizocomokera mu mwana wawe, rizocomokera mu wavyaye, ariko icyo Imana yakubwiye kizoshika, kizoshika. Haleluya. Uriya mu mama sohotse, uriya mu mama sohotse nagaruke gatoya. Haleluya. Yo mama arakunda Imana, arakunda muri burakeno kumwanya umugore. Haleluya. Hari umwana wawe Imana irinzi ingwara ikomeye. Hari igitero c'ingwara cagomba kwataka umwe mu bana bawe, kandi ico gitero cyari igitero c'abadayimoni, ariko Imana yo mwijuru iragikuyeho mu masengesho y'iki gitondo. Hari igitero cyagomba kwataka umwana wawe, ariko Imana igikuyeho mu izina rya Yesu Kristo. Cyane iryo sezerano nawe
wumve ko Imana ari cikoze, wumve ko ari Imana iremye, wumve ko ari imigambi y'abadayimoni Imana ishindiye mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Imana iravuze ngo ugiye kuba ishami rirenga inzitiro zari ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha umugisha, Imana ikurindira abawe, Imana ikurindira umuryango. Mana ndamusenge mu gishingo cy'abana biwe, ndamusenge mu gishingo cy'abo wamuhaye. Mana ubarinde, ubazigame, ubakingire, urukingo rwawe rurabe ko mu izina rya Yesu. Amen. Amashimesh Kristo. Wehora mu bitaro kubera Imana yo mu ijuru iratabaye noneho. Ikuye ivyo yari migambi y'abadayimoni. Imana ni Imana ibona byo narinze, ariko Imana yo irabizi. Arasohotse numva ijuru irambwiye rwari urupfu rwari rwateguwe, abarozi bari bateguye, ariko urwo rupfu rubasubire ko mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuze ngo icyo baguteguriye gisubire kubagiteguye, gisubire kubagipanze. Icyo bapangiye abana bawe gisubire kubagipanze, icyo bapangiye urugo rwawe gisubire kubagipanze mu izina rya Yesu. Amen. Amashyi menshi ku mwami wacu Yesu. Imana iratabaye no kwimana. Imana iratabaye, itabaye uyu nawe igutabare, igiriye neza uyu nawe ikugirire neza. Oh, vuga haleluya, vuga haleluya. Kigitondo ni gitondo cyacu mu izina rya Yesu Kristo. Ndagufitiye amakuru atomoye, ndagufitiye amakuru afadika. Sema amina. Ndagufitiye amakuru afadika avuye ku Mana. Niwakirisha Imana yaguteguriye uyu munsi nawe wakizibira. Mfite amakuru avuye ku Mana. Haleluya. Mandi wakira akazi, Imana iguhaye akazi muri iki gitondo mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugiriye neza. Haguruka ndakubwira. Navuze amandini. Imana iguhaye akazi, kandi akazi keza kameze neza. Murizera, muremera ko Imana itanga akazi? Hari abantu bakeneye akazi hano? Imana ikaguhe nawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugiriye neza, iguhaye akazi kandi keza gahemba amafaranga afadika, amafaranga. Ariko mw'abantu b'Imana murahari canke muri muhirege, murashobora kuba yicaye hano ariko ari muhira. Nimba uri hano, Imana iguha ibirenze ibyo wasabye mu izina rya Yesu Kristo. Imana ikugiriye neza, ikwicaritse mu mugisha, ikwicaritse mu kazi k'umugisha. Haleluya. Keza bana bwabuze umuntu akora indwi zibiri ukwezi ukararangiye. Imana ikugiriye neza mu izina rya Yesu. Kontra nziza imeze neza. Abize iyo Mana niba bikomera amashi mu izina rya Yesu Kristo. Erega Imana yantumye ngo ndababwire kwije kubahindurira amateka mu izina rya Yesu. Kwije kubahindurira amateka mu izina rya Yesu. Ariko hari umuntu ari mu iteraniro yizeye kwihindura indwi yo kuhoka, hari imigozi yari muri kimuvuyeko ngo akomere Imana amashi. Iyi ndwi igira kabiri ni indwi y'igitangaza. Iyi ni indwi yawe. Haleluya. Hari igitondo cyo guhindura ibintu, hari igitondo cyo guhindura ibintu. Imana iraje kugira ngo ibihindure. Imana iraje kugira ngo ibihindure. Iki gitondo ni igitondo cyo guhindurirwa. Iki gitondo ni igitondo cyo guhindurirwa izina. Iki ni igitondo cyo guhindurirwa umwambaro. Iki ni igitondo cyo guhindurirwa ibyo urya. Iki ni igitondo cyo guhindurirwa aho uryama. Iki ni igitondo cyo guhindurirwa aho ukorera. Iki ni igitondo cyo dufise Imana ihindura. Yosefu bene wabo ngo bamubona kiri kure, baravuga ngo tumwice turabe ingene inzozi ziwe zizoba. Harimo umwe muri bo
ngo yumvagize impuhwe, sikubera ko yaramufitiye impuhwe, ariko ni Imana yamugiriye impuhwe. Nta muntu yo kugirira impuhwe, nta muntu yo kugirira neza kiretse Imana ari yikugiriye neza. Uzokugirira neza wese azoba yakoreshejwe n'Imana. Uzokugirira neza wese azoba yakoreshejwe n'Imana. Urabyizeye ngo uvuge amina? N'Imana izoba yamukoresheje. Muri kamere z'abantu, abantu buzuranye kwikunda. Haleluya. Ko yumvagize impuhwe, kwagira umuntu agira impuhwe, hagira umuntu Imana ibuzitiro, ibuza amahwemo, ibuze kuryama, imubuze makagize cyakora ku buzima bwawe. Oh haleluya, oh haleluya, oh haleluya. Wowe ariko Imana ikoze ku buzima bwawe. Bwana sifiwe sana. Ujya mudamu ariko Imana ikoze ku buzima bwiwe. Hari umurozi arara kugendako, hari umurozi araraho uba, ararahazunguruka kugira ngo yice ubuzima bwawe, kugira ngo yice ubuzima bwawe. Ashaka guhagarika umutima wawe, ashaka ko umutima wawe uhagarara bukwi na bukwi. Ariko Imana ivuganye nawe, kibazo cyose wari kurategwa n'uwo murozi Imana yakigukuriye. Kandi umugabo wawe ahari Imana iramuhindurira amateka. Ntabwo munyumva neza. Nimba uri umudamu wicaye hano, ahantu umugabo wawe wari, Imana ihamusange imuhindurira amateka mu izina rya Yesu Kristo. Urasubiriye kwica buhagaze, sindarangiza ko mwihuta ningoga najanje ndanya cyahagaze. Imana iriseduki kugira ngo ikore ku buzima bwawe. Hari umurozi arazenguruka inzu ubamo, ararazunguruka inzu ubamo, afatwe na kura, afatwe n'umuyaga nkuba w'ijuru. Ndavuga ngo umuntu arara kuvogera ahantu uryama, ahantu ubaye, afatwe n'imbaraga z'Imana mu izina rya Yesu. Imana iratabaye kandi ari cikoreye umugabo wawe. Umuha amakuru meza, mubwire ngo Imana yakwiyumviriye ko. Komera amashimana mu izina rya Yesu. Yicarire mu bwiza bw'Imana. Turumva ijambo, turahanura, turasenga, kintu cyose Imana irivuge turagikora muri iki gitondo. Leo watu naraka, ntabwo twirukana, ntabwo twirukana. Niba wihuta, bon voyage, urugendo rwiza. Ariko abatihuta bafise akanya, turaza kugeza mu mwanya runaka, ariko si ntiduteba cyane. Ntiwavuye wibaza ngo turaza kurara hano, ariko turi bufate umwanya wo gusenga today. Uyu munsi turaza gusenga. Haleluya. Turaza gusenga, turaza kwatura ijambo rituzitura mu byo turimo mu izina rya Yesu, ridusora mu byo turimo. Turasenga amasengesho yo kubohoka. Ingwara ziri bwiruke, ziri bwumvijwe ry'Imana. Inyatsi ziri bwumvijwe ry'Imana. Imigozi y'abadayimoni n'abapfumu iri bwumvijwe ry'Imana. Yesu yigeze kuvuga ijambo rimwe gusa, ahuye n'umugabo yarimo abadayimoni benshi. None yavuze amajambo menshi. Dayimoni zaramubonye, zibonye Yesu zitangura gutetema. Ziravuga ati Yesu, turiyega Yesu umwana w'Imana nzima, tugirira imbabazi n'utwicisha agashinyaguro. Aco mvuze. Dayimoni yarazibwa ati naco ndababwiye, aco mvuze. Haleluya. Sina nibiki titurungika ari amwaziri yangurube niho dushaka kuja. Ndagomba ngo n'umunsi abadayimoni bironderere bonye n'ikibanza bacana, inzira bacana. Ngo bene wabo na Yosefu baravuga ngo tumwice, turabe ko inzozi ziwe zizoba. Wokerera inkoko isako kayikerera, ariko ico iba yavuze iba yamaze kukivuga. Iyo yamaze kubika iba yabitse. Ni wo kwica umugambi w'Imana. Bajya bose ubona bakugirira nabi, bakuroga, bakugirira ibintu
bikubabaza umutima. Si wewe barondera, bariko barondera icyo Imana yavuze. Ariko ntabwo bagishobora. Ntabwo bagishobora. Izo ntambara urimo za buri munsi nizirondera isezerano Imana yakuvuze ko. Ariko Imana ije guhindura ibintu. Bamutereye muri icyo kinogo yari Reyubeni, avuga ati reka ni Reyubeni cyangwa Simeon, nimenga Reyubeni. Haravuga ngo reka tumutereye muri iki cyobo kugira ngo aze gupfira, ntitumukoze kamaboko twebwe ngo tumwice, ariko yashaka ngo hava mukurayo. Sinzi hano yarakubitiye, hacahaza abadandaza bagura abantu. Business yabo yari y'abantu, anafite business yemwe, business z'abantu. Haleluya. Barabaza ati turafise hano gicuruzwa, turafise ari ikintu kiri ku isoko, muraduhangaye. Batangura guciririkanya, barumvikana, bamukurayo, bahita bamujana. Haleluya. Bafata umwambaro wiwe barawumwambura, bafata uwo mwambaro wiwe bawusiga amaraso, bakerera umwagazi w'intama bawusiga amaraso. Uyo mwambaro bawurungikira se Yakobo. Baramubwira bati twatoye uyu mwambaro, turaraba tubona usa n'umwambaro w'umwana wawe, raba ko ari wo ko woba ari bye byose ntuzi icyo yabaye. Ariko yose Yakobo agira amakenga, aravuga ati ibyo byose umwana wanje, aba bahungu sindabizeye, aba bahungu sindabizeye. Agira amakenga, aravuga ati sinzoganduka, nzorinda manuka ikuzimu ngira kubwo umwana wanje, kwera mukunda cyane. Agumaho ikigandaro nikigeze gihera, kugeza igihe abahungu biwe baza. Yosefu baramumanukana aje muri Egiputa, bene wabo basubira kwa se. Hanyuma Imana ishiraho impamvu iteza inzara. Kimana nta kuntu yoshiraho impamvu imbere yuko iteza inzara. Yosefu ageze muri Egiputa agira igikundiro. Amina. Ndagusengera igikundiro cy'Imana uyu munsi mu izina rya Yesu. Ndagusabira igikundiro cy'Imana uyu munsi mu izina rya Yesu. Ndagusabira igikundiro kivuye ku Mana uyu munsi mu izina rya Yesu. Hari umuntu avyizeye ngo avuge haleluya. Igikundiro cy'Imana wagezeyo baramugurisha ngo amugurisha kwa Potifari. Ageze kwa Potifari ibintu birahinduka. Inka zitangura kubyara zitatu. Inka zari zaragumbashe zitakibyara zitangura kubyara. Ndagomba ngo ahantu ugiye gukandagiza ikirenge hose ibintu bitangure bihinduke mu izina cya Yesu. Amina. Ibintu bitangire bihinduke. Wageze kwa Potifari, imirima itari cera, imisozi yari yatitutse itangura kwimbuka. Uyu munsi hari imisozi yatitutse igomba gutangura kwimbuka. Uyu munsi hari amabizinesi yahombye agomba kongera guhaguruka. Uyu munsi hari amaduka yugaye agomba kongera kugururwa. Vuga haleluya. Ibintu biragenda neza. Kwa Potifari ibintu bimera neza. Noneho muka Potifari amurabye, amubona mwirasiyo, aravuga ati aka gasore bana aka gasore, ngo atangura kumuhenda buke buke. Ngo ariko Yosefu ntiyigeze amwemerera. Icyatuma buka Potifari amurondera si kubera ko Yosefu ari we yari mwiza gusumba abandi bose, ariko icyo muka Potifari yarondera cyari isezerano, yari inyenyeri igomba kuzima. Ko Yosefu aravuga ati no, je ndi umuheburayo, dufise amabwirizwa n'amategeko tugenderako. Kuri twebwe turafise kirazira. Oh haleluya. Kuri twebwe turafise kirazira.
hari tutemererwa. Erega mwabakozi b'Imana mwe, mwabantu b'Imana mwe, turafise kirazira, turafise ibintu Imana itubuza gukora. Hari ibintu kizira ko dukora. Twebwe turabaheburayo, twebwe turi ubwoko bw'Imana, turi hanga ryatoranijwe. Hari ibyo tuzikiza ko dukora. Haleluya. Ngo niyamukundira ngo akama amuhenda buri munsi. Wari ku munsi umwe amusanga neza na neza mu cyumba. Hehe. Yosefu ngo aramwinginga, ariko Yosefu aranga. Satani niyakosha ntiwemere. Satani niyakosha ntiwemere. Badayimoni nibakosha ntiwemere. Ibyaha ntukavyemerere ko bifata ikibanza mu buzima bwawe, kuko ibyaha nivyo rugigugara amasezerano yacu ntadushikeko. Ibyaha birugara. Haleluya. Ntukemere. Jambo ry'Imana riravuga ngo mwana wanje ababi nibakosha gukora ibibi ntiwemere. Birinde icyaha. Cyaha niwo muvumo wa mbere utuma umuntu adashikira isezerano ryiwe. Ugwanye icyaha, ugwanye Satani. Amen. Yosefu aramwangira, muka Potifari aja kumufata, bamufate ku nguvu. Yosefu ngo amutana umwambaro wiwe, ariruka. Yiruka ari gusa, yiruka ari gusa. Aravuga ati hako nkora icyaha, hako ncumura ku Mana, ntuma mpinduka ikivume ikimaramara imbere y'abantu, ariko simpinduke ikivume imbere y'Imana. Uzotuma usuzugurwa n'abantu, hako usuzugurwa n'Imana. Hako usuzugurwa n'Imana. Haleluya. Ariruka. Ageze ni mugoroba, Potifari atashe. Muga Potifari amubwira ati watuzanye Umuheburayo ngo kuza kudusuzugura, yansanze iyo njyama ngo aze kumfata ku ngufu. Kandi yari afite ibimenyetso by'ibinyoma, ariko bifite ibyabona bifadika. Gari abantu badutegurira ikinyoma gifise ibyabona bifadika, bakadutegurira ibibi, bakadutegurira kutubeshera, akakubeshera ibyo utazi, akatubeshera ibyo tutakoze. Haleluya. Yosefu anavuga ko yiregura kuko umwambaro bari bawufise, ariko Imana byose irabireka kugira ngo igitondo kimwe ize yeshe icubahiro. Arawerekera jana Yosefu, kuko nagenda babwiza ukuri, iyo Yosefu ataja mu ibohero ntivyari gukunda ko ashikira isezerano. Hari ibintu waciyemo byatumye wegera Imana, hari ibibazo byagushikiye, iyo bitagushikira utari gukizwa. Babaye mu polisi w'Imana, Imana ifise abakozi, irakoresha ikibazo kikakuponda kugira ngo bikunde wegera Imana. Imana yemera ko Yosefu aja mu ibohero. Iyo ataja mu ibohero yari guhurira hehe n'abari abantu yasobanuriye inzozi ko bari mu ibohero. Imana yemera ko ajayo. Haleluya. Kugira ngo bikunde Yosefu azahure n'abajya abantu basobanurira inzozi. Aho uri kuraca, aho hantu uri hari ingazi yawe. Ndavuga ngo aho hantu uri niho hari ingazi yawe mu izina rya Yesu Kristo. Niho hari inyishu yawe. Bibiliya iravuga ngo ageze mu ibohero, agezeyo nahagira igikundiro. Yari afise amavuta yo gukundwa. Ndabasengera ngo Imana ibaha amavuta yo gukundwa. Yari afise amavuta y'igikundiro. Haleluya. Haleluya.
umukuru w'ibohero ngo amugira shefu, uwamye atwara azokwama atwara, amugira umukuru w'ibohero, atangura gutegeka no kuganza abanyagasho. Noneho barota inzozi, ndiko ndegereza kwegereza ijambo, mwanya uri kurihuta. Barota inzozi abo bagabo babiri, bazirotera rimwe ijoro rimwe, bukeye mu gitondo umwe azirotorera mugenzi we, ubundi azirotorera mugenzi we, zibananira gusobanura bati nibi bintu bishatse kuvuga iki. Haleluya. Atari ko uwo zibwira Yosefu, baje gusa kuzimubwira gusa nk'inkuru z'ibyo babonye. Umwe ati jewe narose mbona umwe yari umukebyi, undi nawe yari iki, bare babiri, umwe yari umukebyi, uwundi katura iyo nkuru ndayivuge neza. Igice cha 40. Hanyuma y'ivyo umukebyi ahereza igiturira umwami wa Egiputa n'umusukuzi wiwe, bacumura kuri we. Umwe yari umusukuzi, uwundi yari umukebyi. Niwe yahereza igiturira umwami, niwe yahereza ico kunwa umwami. 40 ku murongo wa mbere. Bose umwe arota ngo abona, amen, abona ngo ariko ategura umuvinyu nk'uko yari asanzwe abikora kugira ngo awuhereze umwami. Aha ku murongo wa gatanu, wa mukebyi w'umwami wa Egiputa nawe na wa musukuzi wiwe barindiwe muri iryo bohero. Bombi barotera ijoro rimwe, umwe iziwe uwundi iziwe, zigasobanurwa zimwe ukwazo izindi ukwazo. Maze mu gitondo Yosefu yinjira aho bari, abaravye abona baconjogoye, abaza abo banyarugo ba Farawo barindanywe mu ibohero ryo mu rugo rwa shebuja wiwe ati, mbega uyu munsi ko mujonjogoye niki? Baramwishura bati, nuko twarose inzozi kandi akaba atawushobora kuzidusobanurira. Yosefu arabishura ati, mbega Imana siyo nyene gusobanura, enda nimuzindotorere. Haleluya. Enda nimuzindotorere. Mukebyi mukuru arotorera Yosefu inzozi ziwe ati, narose mbona umuzabibu imbere yanje, kandi uwo muzabibu wari ufise amashami 3, mbona usa n'upfunditse usambura amashugwe, amahando yawo arahishira. Maze igikombe ca Farawo nari ngifise mu minwe, nuko nabira izo nzabibu nzikanyira muri co, ndaheza ngihereza Farawo. Yosefu aramubarira ati, uku niko zisobanurwa. Yosefu yari umuhanga mu nzozi. Yosefu yari umuhanga mu nzozi. Ntiyarinze kwiyumvira uwo mwanya nyine Imana yaciye. Umva, nawe Imana iguhe kuba gasobanuzi k'inzozi, kuba gasobanuzi k'ibisobanye. Haleluya. Yarazi inzozi kwera. Arababwira ngo iminsi 3 itarashira Farawo azokubohora. Nanjye ndagusengera ngo iminsi 3 itarashira, oh Mana yanje we, Farawo nakurekure mu izina rya Yesu Kristo. Ahantu mwakurikirane neza, ahantu muhumbe neza. Aramubwira ngo iminsi 3 itarashira Farawo arakurekuza, araguhamagara. Nanjye ndasenga ngo iminsi 3 itararangira, wumve inkuru ivuye hejuru, ivuye ku Mana, ivuye ku muntu ahambaye. Vuga amina. Ahantu hari ishurirwa ry'Imana,
inyuma y'iminsi 3, inyuma y'amezi 3, inyuma y'amasaha 3, inyuma ariko basha gatatu ni garuro cy'Imana, gatatu ni ubutatu bw'Imana. Imana ivuganye nawe, hari ubutatu bumanutse ku buzima bwawe. Iminsi 3 itarashira, Farao arakurekura. Iminsi 3 itararangira, uzobe warekuwe. Komera Imana amashyi mu izina rya Yesu. Mana we mwabadamu mwe muri ngaha, iminsi 3 itararangira uzo wakira igitangaza. Amasaha 3 atarahera uzo wakira message muri telefone yawe. Ndavuga ngo inyuma y'iminsi 3 ngisho gitangaza kiraje, inyuma y'amasaha 3 ngiyo nyishiraje, inyuma y'umwanya mutoya igitangaza kiraje. Nindavyizeye ngo avuge haleluya. Numva Imana imbwiye igiharuro 3. Imana irambara igiharuro 3. Hari abagiye kwishurwa mu masaha 3, hari abagiye kwishurwa mu minsi 3, hari abagiye kwishurwa mu mezi 3, hari abagiye kwishurwa mu myaka 3. Oh la 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 la. Wewe sinza ushaka, niba ari mu masaha 3 ni wakire mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari mu minsi 3 ni wakire mu izina rya Yesu Kristo. Niba ari mu mayinga 3 ni wakire mu izina rya Yesu Kristo. Niba ni mu mezi 3 ni wakire mu izina. Birabaye ona de Jesus. Nkurikirana ngiye gusoma kandi kantu gakomeye hano. Farao azokubohora, agusubize kwibango ryawe, kandi uzohereza Farao igikombe nkuko wahora ukora uri umukebyi wiwe. Mwumve umurongo ukurikira. Uyu murongo ukurikira werekeye abansi bawe. Uyu murongo ngiye gusoma werekeye abansi bawe. Uyu murongo ngiye gusoma werekeye abarozi bakuroga. Uyu murongo ngiye gusoma werekeye abafashe ubuzima bwawe. Ngumaze uzunyibuke ako umurongo nza gusoma ukurikira aho nivuze n'uwo murongo wa 15 ariko nirekana usome. Ngumaze uzunyibuke niwamara kwemerwa neza, uzuntabare ndakwinginze umvugire kuri Farao unkuze muri iyi nzu. Haleluya. 16. Wa musukuzi mukuru abonye ko amusobanuriye ibyiza abarira Yosefu ati nanjye narose nikoreye intimbiri 3 z'imitsima y'ifu igogoretse, kandi intimbiri yo hejuru n'iyindi yari mu ivyo kurya bikaranze by'uburyo bwose. Nshira Farao, maze ibisiga bibindira ku mutwe muri iyo ntimbiri. Ariko Yosefu nabasha. Mwumve ijambo gerekeye abansi babo. Yosefu aramwishura ati uku niko zisobanurwa izo ntimbiri 3 ni minsi 3. Iminsi 3 itarashira Farao azokubohora akumanike ibisiga bikugabangana. Iminsi 3 itarashira Imana imanika abo barozi kuri icyo giti. Ntabwo nyumvise neza. Iminsi 3 itararangira Imana ikubohore mu izina rya Yesu Kristo. Ariko kandi iminsi 3 itarashira imanika abansi bawe, imanika abo badayimoni, imanika icyo kibazo, imanika iyo ngwara. Ariko ntabwo muri ko murabyumva. Bahaguruke mu byakire muhagaze. Hari abacicaye. Mwumva ikirundi cyangwa mwumva igifaransa? Sema haleluya. Abansi bawe Imana bamanike hejuru, abarozi Imana bamanike hejuru. Iminsi 3 itararangira bazokusohora bakumanike ku giti. Nta barozi bari ku miryango yanyu mwebwe. Nta mpuhwe turi bubagirire, nta mbabazi turi bubagirire, nta kigongo turi bubagirire. Turi barekure ku muriro mw'izina.
bamaniko hejuru ku giti mu izina rya Yesu Kristo. Komera Imana amashyi wishare. Wowe ubyizeye bikubere nko kubyizeye. Kuri 20 ku munsi ugira gatatu ari wo munsi wo kwibuka ukuvuka kwa Farawo, atumirira amazimano abamenyekana biwe bose, araheza abohora wa mukebyi mukuru. Oraho akubohore. Araheza abohora wa mukebyi mukuru. Ndatangaje ngo Imana nayo ibyumve itiri confirma, ikubohore, ikubohore, ikubohore. Vuga haleluya. Ngo iminsi 3 itararangira, Uhoraho ategure surprise ku buzima bwawe, ategure surprise ku buzima bwawe. Ngo babohora wa musuku, bamusubiza mu gikorwa ciwe. Nawe bohoka usubire mu murimo wawe, bohoka usubire mu kazi kawe, bohoka usubire mu butunzi bwawe, bohoka usubire mu mugisha wawe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo baramubohora asubira mu mwanya wiwe. Wa wundi namwe muze gusoma ibyabaye, bamumanitse ku giti. Haleluya. Nk'uko ijambo Yosefu yari yavuze, bamumanitse ku giti. Bwana sifiwe sana. Bamumanitse ku giti. Ora Imana avuganye nawe. Ora Imana avuganye nawe. Umuntu wese yari yarafashe izina ryawe akarijana ahantu, akarijana mu kibanza kibi, akarijana ku murozi, akarijana ku mupfumu, akajana ifoto yawe, akajana umwambaro wawe, akajana ikintu runaka kivuye kuri wewe. Ndasenga ngo guhera uyu mwanya icyo yari yateguye kigiye gisubira kuri we n'ingoga na n'ingoga. Ntabwo vyumvise neza. Ni Imana ivuze. Uwari yafashe ifoto yawe, uwari yafashe ikintu runaka, ubu nyene nkivuga pire, ubu nyene iyi sanya n'ubu nyene nkivuga icyo yari yateguye gitire kimusubirako mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo gitire kimusubirako uyu mwanya nyene, wewe upfayo mu izina rya Yesu Kristo. Bwana sifiwe. Gitire kimusubirako. Uriya mudamu uyambaye amarori, hari umuroza guma kurabira mu kiyo, muri miruwari mu kiyo, guma kurabiramo. Haheze imyaka 6 aguma agukina nk'akabumbu, agukina nk'agapira. Mbonye Imana imena ico kiyo uyu mwanya nyene mu izina rya Yesu Kristo. Aguma ko akuraba kujya urabona umuntu ari kararaba. Sinzi ko murinjira ahantu usanga hari amakamera de surveillance. Ahantu hose uca, ikintu cyose ukoze akurabira muri ico kiyo. Ikintu cyose ujamwo akurabira muri ico kiyo, agahitira yica, agahitira yonona. Kuko hari kamera y'abadayimoni ikuriko. Ariko Imana ivuganye nawe ngo ama connection yayo makamera yose yaci. Ndumva icyo ndiko ndavuga. Izo kamera zose z'abadayimoni Imana iraziciye mu izina rya Yesu, irazimeraguye mu izina. Iyo icyo kiyo kirameneze. Kandi si uyu wenyine ari hano bakoreshereza muri icyo kintu, muri kintu bene icyo, harimo n'abandi. Icyo kiyo wowe urimwo ubu nyine umwanya isanyene gihure n'ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Ndavuga ngo gihure n'ukuboko kw'Imana mu izina rya Yesu Kristo.
kimeneke mu izina. Yicarira, Imana yagutabaye. Amen. Ngo ku munsi ugira gatatu wa mugabo baramumanika. Erega Bahamani bagiye kumanikwa. Igiti bagushinge bagiye kukibamanikako. Ndavuga ngo igiti bagushinge bagiye kukibamanikako. Yosefu hagera igihe Imana nawe iramwibuka. Simbe nirukange kubera umwanya. Hagera igihe Imana nawe iramwibuka. Yisanga ageze ibwami. Yisanga abaye ministre wa mbere. Wibukwe nawe. Wibukwe nawe. Ndavuze ngo wibukwe nawe. Ndavuze ngo izina ryawe ryibukwe nawe. Hallelujah. Nawe izina ryawe rihamagagwe. Hari abantu banyandikiye benshi mwaranyandikiye kwera ko munyandikiye ko ngiye ku musozi. Mwanyandikiye ko ngiye ku musozi, umutahura munyandikiye. Sa kubera iki mwazironseje? Mwari mwarazibuze. Ninde nimero zanje ziba ziri hajya hanze. Mwaranditse kwe kandi Imana yarasomye. Ntabwo byumvise. Imana yarasomye. Imana ntirambirwa. Jewe norambirwa ariko Imana yo ntabwo irambirwa. Musumwe nigeze kubabwira tijewe babimbwira buri gitondo buri yabwiye Imana ibintu nivyoroheje. Haleluya. Imana ntabwo yorambirwa no kumva ivyo yibwira. Imana yumva barira, ikumva abari mu munezero. Imana boss ibibazo vyabira byakira kandi ikamenya igikenewe. Haleluya. Imana ejo yarambari ngo aba bantu ariko hari umuntu atanditse. Hari umuntu atarungitse umutwaro yari hano ejo. Haba wabuze telefone. Wewe ni wanditse. Wabuze telefone. Waranditse. Kazi yako. Ndagire gute? Warumvise amakuru uyafata minenegwe. Uwo nawe kuva yatubwire ngo tuzane imitwaro ngo tuzane. Uvo ngo niyo twanditse twararusha. Ngo niyo twanditse twararusha. Urabizi nigeze gusengera umuntu turasenga yarakeneye visa yo kuja hanze Canada. Turagerageza senga araca mu nzira zose zo kurondera visa baramwima. Uzi kugira ronke visa ngene byagenze? Hapfuye nyokuru, hapfuye mama wiwe yari Canada. Mama wiwe hapfuye mama wiwe agiye muri ambassade bashamuha visa.
ariko ibindi byose ngo mfise mariage bakamwima, bakamwima, ngiye kwiga bakamwima. Ariko abantu barabesheye mu kurondera amaviza. Umuntu akagere uravyumva, uyu munsi ugasaba ugiye gukora, ugiye muri mariage bakakwima, ejo ugasaba ugiye ku ishure bakakwima, amashure warayahejeje yose. Uwo munsi yanditse ibitomoye byo bahitiramo amaviza, ubu ari muri Canada, imyaka n'imyaka iraheze. Haleluya. Erega Imana ari nigica mu bibazo kugira ngo igutabare, hari gica mu bintu bigoye kugira ngo isezerano ryawe. Bari baramwimye mu bintu byose, ariko mama wiwe apfuye yari Canada, bahitiramo haviza. Navuga ati isezerano ririshuwe, Imana irakwishuye imwishuye kuko hari umuntu abanjije gupfa, imwishuriye mu marira. Abandi bariko barira bababaye, ariko wanezerewe ko aronse viza. Ndarumiwe ndabarako Imana. Umva, sinzi ahantu bigiye guca, sinzi ko bigiye guca mu mubabaro cyangwa mu munezero, ariko isezerano ryawe bigiye kukuzako. Oh my God. Sema amina. Sinzi ahantu bigiye kuzana. Oh haleluya. Sinzi ahantu bigiye kuzana, sinzi ngo bigiye guca mu munezero cyangwa bigiye guca mu mubabaro, ariko Imana igiye kukwishura mu izina rya Yesu Kristo. Hano harimo umuntu yasabye visa inshuro nyinshi, yagerageje inshuro nyinshi. Umviriza, Imana yo mu ijuru igiye gushiraho impamvu ugende. Imana irabikoze. Imana iguha umugisha. Narimvuze ngo Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Narimvuze ngo Imana iguha umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Joseph aragenda, igihe kiragera, bene wabo baza muri Egiputa. Nasimvye byinshi kubera umwanya. Bene wabo baza muri Egiputa baje kurondera ivyo kurya, kuko Imana yari yateje inzara. Iriya nzara yari yatejwe n'Imana. Haleluya. Yari yatejwe n'Imana. Hari ikintu Imana izokora kuriya muntu, uriya muntu yakwimyisha ujya kandi agifise, imuteze ikibazo, isigaze ibyo kurya iwawe, wisangaje. Nta handi na hamwe hari hasigaye ibyo kurya. Ibigega byari muri Egiputa, kandi Yosefu niwe yarafise urufunguruzo rw'ivyo kurya. Imana yo mu ijuru ikumfashirize, ikumere urufunguruzo rw'ibigega. Ikumfashirize, ikumere urufunguruzo rw'ibigega. Oh haleluya. Akira urufunguruzo rw'ibigega. Ndavuga ngo akira urufunguruzo rw'ibigega. Akira urufunguruzo rw'amafaranga. Akira urufunguruzo rw'ivyo kurya. Muri karitsiye iwanyu niwakira urufunguruzo rwo guhindura ibintu muri rya karitsiye. Murahari cyangwa ntabwo muhari? Akira urufunguruzo rw'ibigega. Muri mwebwe harimo abantu Imana yahaye urufunguruzo rw'ibigega. Niwe yari afise urufunguruzo rw'ibigega igihugu cyose cya Egiputa. Mu ntara zose hari ibigega. Bene wabo ngo baza kurondera ivyo kurya, bagezeyo basanga Yosefu niwe segaba. Haleluya. Umviriza ikintu Imana imbwiye. Umviriza ikintu Imana imbariye. Umviriza ikintu Imana imbwiye. Imana igiye kukugarukanira bakuvuye katampamvu bitakuvuye ko. Hari umuntu ari mwirikoranira abantu bamuvuye ko, baraguta atampamvu, baraguhemukira atampamvu, barakwibagirwa atampamvu bikuvuye ko. Imana igiye kubagarura. Yebo shekus. Ntabwo vyumva. Imana igiye kubagarura.
kandi ntabwo ntiri bubagarure ukimeze kwa kundi baguta umeze, igiye kubagarura ari wowe ufise urufunguzo rw'ibikega. Ngo basanga bahagaze imbere yiwe. Haleluya. Yosefu arabamenya ariko bo ntibamumenya. Umva, arabamenya ariko bo ntibamumenya. Imana ibanzihisha ibimenyetso gatoya kugira ngo yiheshe icubahiro. Bwana sifiwe sana. Ngo atangura kubabaza ati mwe munatoka wapi? Urumva ngo tuvuye Kanani tuje gusuma, ivyo yarabizi. Hawa datewe ya mwebwe ntabwo muje gusuma, mwebwe ndabitegereje muje gutatika igihugu mwebwe. Haleluya. Ngo babwirana mu Giheburayo bazi ko atumva Igiheburayo. Bazi ko tumva ururimi rwabo, bazi ko udafise kode zabo, ariko Imana yaguhaye amakode yabo. Vuga haleluya. Imana yaguhaye modo pass, Imana yaguhaye. Mana we nyemerera byumva umwe canke babiri canke batatu bazoba bahagije. Ngo bavugana mu rurimi rwabo, bararebana baravuga ngo turike igicumuro ca mwene wacu. Babivuga mu rurimi rw'iwabo bazi ngo ntagumva, kumva aragumva. Akira kumva ururimi rw'abansi bawe. Mana we akira kumva ururimi rw'abansi bawe, akira kumva ibyo bakuvuga babitegura. Ndagize yerekwa. Vuga haleluya. Biblia iravuga ngo mu gihe ca Elisa, mu gihe cande ca Elisa habaye ikintu gikomeye, aho ibihugu bibakikije byategura kuza kubatera. Elisa aryamye ari mu rugo, ari ku gitanda, mwemu yera akaza akamubwira, akamuha imipango n'imigambi y'abansi ukuntu baje gutera igihugu. Yiryamiye gusa asinziriye. Ndabuze ishuka ngo nifuke. Asinziriye. Bona kaga ngo kumbe Imana yamujanye mu Kirundo, Imana yamujanye Gitega, Imana yamujanye Ngozi, Imana ikujana mu vyumba by'abasi bawe. Ndavuga ngo Imana ikujana mu vyumba by'abasi bawe. Umva, Elisa amenya amabanga ibyo umwami ariko ariyumvira. Umwami arabaza ati none ko tugenda gutera Abisirayeli, igitero twaje gutera tugasanga aho tugiye gutera hose harugaye, ibyacu babimenye. Baramubwira terega muri Isirayeli hari umuhanuzi w'Imana. Umva ndakubwire, wewe nyene wikengera, ni wowe Imana igize umuhanuzi w'umuryango wawe. Ni wowe ugize kamenyi, ni wowe Imana igize kamenyi y'umuryango wawe. Tinone bigenda gute? Haleluya. Ati iyo wewe upanga inama, ibyo upanga byose biza imbere ya Elisa agahitira bimenya. Umviriza, habwa kumenya imigambi n'imigabo y'abakugirira nabi. Masaragi. Bwana sifiwe sana. Ngo bagira imipango yo kuja kurondera Elisa ngo bamufate. Bafate Elisa. Imana ibimubwira mbere, ibimumenyesha imbere. Baje asenga Imana yibwira ngo Mana ubareke baze, ariko batemu uruhuni, ubahumisha amaso. Sikubera umva iyo bavuze ngo Imana yabatayemo uruhuni, si ukuvuga ko batabona. Barabona kuko baragendagenda. Barabona mu buryo bwo kubona gutya, ariko babona bakabona ibitari byo. Wewe yaraba wewe akakubona nk'ishusho y'uwundi muntu. Baza bahagarara imbere ya Elisa, baramubaza ati turondera umugabo yitwa Elisa mu kigisagara. Ati we nyene baza kuri we
baramubaza ati turondera Elisa, tireka nje kumubereka. Ati ngwino nje kumubereka. Arabajana abageza mu ikambi y'Abisirayeli i Samariya, mu ikambi ndani. Agezeyo Imana abwira Imana ngo Mana, aba bagabo bahumura amaso rero babone neza, ngo babona bahagaze mu ikambi, bari mu maboko y'umwami wa Isirayeli. Tuzamurira ibiganza Imana, ugiye guhabwa gufata mbiri. Gufata mbiri. Haleluya. Reka nigarukire kwa Yosefu. Bivuga ngo babivugana mu Giheburayo bazi ko atabyumva. Ariko arabyumva. Baravugana bati turika amaraso ya mwene wacu aho twamwishe, amaraso ye akadukurikirana. Ati mwarabonye ingene yagiye ababaye. Yosefu ngo abyumvise afatwa n'ikigumbagumba aja kuririra mu cumba. Aragaruka sura mumbwire basha, ariko kwari kugira ngo ikintu Imana yavuze kize gishike. Haleluya. Ngo baramwunamira bikubita imbere yiwe. Abibonye noneho yumva amosozi araje, yiruka mu nzu aja kurira. Abonye ingene bakuru be bariko baramwunamira, bariko bikubita hasi. Haleluya. Arababaza ati muvukana muri bangahe? Ati urumva twari 12. Twari dufise uwundi umwe yitwa Yosefu. Ati sinzi ko ari koko by'inka zivyamuriye, yapfuye ari imbere yabo. Uyo ni wewe abansi bagiye kwisigura imbere yawe. Oya ntabwo byumvise, zamura ibiganza uzobutsinze. Vuga haleluya. Ukuzamuye ibiganza niki Imana iguhaye gutsinda mu izina rya Yesu Kristo. Ati byagenze gute? Ati none mufise so? Ati yego turamufise yitwa Yakobo. Ati kandi ako kana kagi data yaragakunda. Ati none ko mwavuze ko muvuka muri 12, ubundi ari he? Ati hasigaye agahererezi kitwa Benyamin. Batangura bego shoko kuba yari yazigiye kirekire atakibibuka. Batangura kwivuga ati mukuru yitwa ukurikira yitwa gutya kugeza kuri Benyamin. Ati akandi kana kitwa Yosefu karagiye karapfuye. Ate sawa ngo acavuga ko babashira mu ibohero kwanza. Banza babashira mu ibohero. Ariko abwira abatetsi abagabura ati mubagaburire neza, mubagaburire neza, mubahe ibyo kujya bimeze neza. Haleluya. Bagiye kugenda bagati sawa mugende. Amen. Tariko nimuze mugaruke hano mutazanye uwo muvukana wundi. Muze mumuzanye. Baragenda bagezeyo babwira se igende byagenze, ariko ngo bafunduruye amagunira basanga igunira ry'umwe bagiye basubizamo amafaranga yari yaje gusumisha. Nako muravyumva? Yafashe yabwiye abajya abantu badandaza ati mufata amafaranga yabo muyasubizemo. Sema amina. Baze basange uri boss. Ntabwo nyumvise neza. Baze basange warabaye boss. Baze basanga ni office itegeko.
basubize. Oh haleluya. Bajya batakugaburiye baze basanga ari wowe ufise ibigega. Bajya batakwambise baze basanga mana. Oh haleluya. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Mukobwa wa Yesu, hagarara nkubwira amakuru. Dufite Imana itabara, iyo dusenze iratwumva. Oh dufite Imana dufite Imana iyo twicaye imbere yakumvise.